Urwaruka rwahawe inyigisho za electromécanique industrielle n'ikigo Fondation Stam rwahawe impapuro z'umutsindo kuri wa 25 Myandagaro mwaka wa 2021. Ibirori vyari vyatewe iteka n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza. Nk'uko bimenyeshwa n'abaronkeje inyigisho, urwo rwaruka rwarigishijwe ubuhinga bwo gukoresha imashini z'ubuhinga bakoresheje umuyagankuba uva kw'izuba. Umwe mu baserukiye urwo rwaruka rwaronse impapuro z'umutsindo yaboneyeho akaryo ko gusaba ko hoshirwaho igisata ca kaminuza cigisha ubwo buhinga, eka ngo bonashigikirwa kugira bakorere hamwe muri koperative babone kwiteza imbere. Aha turonkeyeho akaryo keza kuko mumutwegerera mudusabira ko yodushiriraho igisata ca kaminuza cy'ibi vyigwa dusozereye. Twese ngaha twariyemeje gukurikira uyu mwuga gushika tube babitumako mu mahinguriro y'aha mu gihugu, mu karere no mu makungu. Twarumvise neza wa mugambi wa leta wo gukora kugira ngo umunwa wose uronke ico kurya n'umufuko wose uronke amafaranga atawuguraye ku mugono. Mw'ijambo ryiwe Prosper Bazombanza yashimiye abashinze ico kigo, yongera asaba urwo rwaruka kuja hamwe kugira ngo rwiteze imbere rukoresheje ubuhinga n'ubumenyi bahawe. Leta y'u Burundi nayo ngizobashigikira, eka mbere ngiza yaratanguye kubashigikira kuko yabashiriho ibanki y'urwaruka bashobora kwitura ikabaha ingurane zo gukora imigambi. Turemeje yuko leta mvyeyi, leta nkozi atakitazokora mu gushigikira mwebwe nyene mu vy'imigambi y'iterambere myiza ishikira abene gihugu na cane cane biciye no muri rwaruka. Aha rero mwandikangara mushajije ngaho cyane cyane mushire ubumenyi hamwe kugira ngo mwigishe hamwe ryanyu, ariko koperative cyangwa ikindi mwumvise ko mwamaze no kuryumvira, mumenye ko leta yanyu, leta nkozi, leta mvyeyi yamaze kuvyumva nka imbere kuko yamaze kubashiraho ya banque de jeunes. Mwomenya ko ico kigo catanze impapuro z'umutsindo ku ncuro ya mbere ku basore 19 n'umwigeme umwe.